Mumbabarire cane hari ukuntu vyari bicitsemwo, mumbabarire. Hanyuma rero twako turavuga kuntu iyo abantu benshi batesheje agaciro ubuntu bw'Imana twagiriwe, benshi ariko butesha agaciro, ugasanga bamwe bariko bitwara uko bishakiye, abandi ugasanga bariko bakora ivyaha bavuga ngo bagiriwe ngo ubuntu, urumva ngo ubuntu bagiriwe ubuntu twagiriwe ni vya vyaha twakora muri bwa butamenya bwacu, ni vya vyaha wakora utaramara kumumenya, ariko umunsi wihana ariwo munsi wa mbere uvuga uti ndakira Yesu Kristo n'umukiza wanje, ibi vyaha vyose twakoze muri kiriya gihe byose Imana yaratwejeje, yaratubabariye. Ariko ivyo ugenda ukora mu nyuma, niyo utagenda witunganya, niyo utabiheba ngo ugende usaba Imana imbabazi hama ngo ubihebe, ntabwo ubwo buntu bugufata, ahubwo uri gutesha agaciro bwa buntu wagiriwe, kugira ngo ugasanga uguma ugenda ukora ibyaha ugatesha agaciro ingabire y'Imana twahawe ariwe Kristo Yesu, kugira ngo aze kudupfira Golgotha ku musaraba. Rero ivyo bikababaza Imana ikiyumvira ukuntu umuntu Imana yamugerageje inshuro nyinshi ariko ikamunanira, akiyumvira ukuntu yatanze umwana wiwe Yesu Kristo akaza agatonagurirwa hano ku isi, akagira amagorwa ajya yose yagiriwe, akagira ivyo yakorewe byose, ariko akibuka ukuntu ivyo byose vyakozwe kubera jewe nawe, ariko ugasanga nta gaciro turiko turabiha, ariko tukabifata ibisanzwe. Ariko twibuke ko hari umunsi w'urubanza, ariko uwo munsi w'urubanza naho Imana izokubwira ngo sinigeze nkumenya, ariko bene data tumenye ko bizoba ari igihe kibabaje, azoba ari igihe c'agahinda, azoba ari igihe c'umubabaro. Ariko mwene data, nimba wibuka ubwo buntu wagiriwe, nimba wibuka uzi yuko usoma ijambo ry'Imana canke ukaba winjira mu ishengero ukigishwa, ariko ivyo vyose ukabitesha agaciro, wibuke ko hari umunsi. Ndazi neza muri kino gihe nta hantu hamwe tutumva ubutumwa aho uciye hose buravugwa, ariko uko kose ugenda utwitesha agaciro, ariko umenye yuko hazogera igihe Imana ikazokubwira ngo ntabwo uca na kimwe uzireguza, kuko aho uca hose ibi byose tuvuga niba tugera twumva Imana yo ibibona. Kandi hari na benshi Imana igadushira mu nzira, ugasanga hariho bakubwiye igushira mu nzira ati yewe Imana yakose kubwiye ngo umuntu ahubwo ati yewe Imana yambwiye guca nkati hinduka kora uku nuko nuko, hari igihe umwishura nabi, hari igihe umutuka, hari igihe nyine utanabiha agaciro, ariko Imana izokubwira ati nta muntu akurungikiye, nta muntu akubwiye ngo akubwire uku, nta video niyi wabonye. Ibyo byose Imana izabikubaza, kuko Imana yoyo ibi byose irabizi. Rero mwene data, nakubwira ngo tuhe gutesha agaciro ubuntu bw'Imana, tuhe gutesha agaciro ubuntu bw'Imana twagiriwe, kuko twagiriwe ubuntu buhebuje. Kandi iki gihe ubwo buntu twagiriwe, ntabwo Imana yaje ivuga ngo nje kurokora aba n'aba, ariko yaje kurokora umuntu yaremye. Yaje kurokora umuntu yaremye, iravuga ngo reka ngende ntange umwana wanje kugira ngo aze gupfira abantu banje. Rero araza, ntiyarobanuye, ariko yadupfiriye twese. Rero mwene data, nta kintu na kimwe ufise uzokwireguza atari uko wakwegera ugaca bugufi ukihana. Hano ijambo ry'Imana atubwira ngo yatuzuranye nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo kandi ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo ntivyavuye ku bikorwa, kugira ngo hoye kugira uwirarira. Yesu Kristo turengere cane. Imana irazi umuntu ko utumeze. Umuntu uyu munsi akugirira neza, ugirira neza uyu munsi umuntu ugatanga uvuga ngo harya naka ngo bijya byose bona afite nije nabimuhaye, ngo harya ujya ubona ameze gutya
oya ataba jewe. Ukuntu yemeze kurya. Rero Imana iratuzi ko turaba kwirata no kwirata gusa, ariko ata kintu na kimwe tumaze. Rero ngo ntabwo yaje kuducungura ngo nuko, ntabwo yaje kuducungura ngo nuko twari abantu beza canke ibikorwa vyiza twakora, kugira ngo ejo hatazogira uwirarira ngo avuge ngo harya ngo ni kubera jewe. Hataba jewe ngo ntivyari kugenda kurya. Ariko Imana yaraje yoyo ata kintu na kimwe iravye, iraza iraducungura, turaba gupfa, turaba kurandurwa, ariko iraza tanga umwana wa Yesu Kristo araza araducungura kubw'ubuntu. Twagiriwe ubuntu. Rero ubwo buntu mwene data wagiriwe, reka kubutesha agaciro. Ubwo buntu wagiriwe ntubutesha agaciro. Ngo hamwe Yesu Kristo igihe yapfa, ngo twapfaye nawe tuzuranwa nawe. Naho igihe nawe kiya gihe uwo wake Yesu Kristo nk'umukiza, ukavuga ngo ndagiye kubatirizwa, kirya gihe ubatirijwe, ivya kera bibaye bisha. Iyo uzutse uzurana Kristo, ukazuka uri muzima. Iyo ushaka gukora ivyaha, ntuzovuge ngo ubuntu buracari kuri wewe. Oya data we, ntabwo ubuntu bukiri kuri wewe, ahubwo mw'ico gihe ubwa buntu bwose ubutesha agaciro. Ahubwo nakubwira ngo ca wihuta, wongere ugaruke, wongere wisuke mu maraso ya Yesu Kristo, wongere uce bugufi wihane. Kandi mu kwihana wihanire kureka. Wihanire kureka, kuko turazi kenshi turaza tukatura ngo naratuye, ahubwo ni ukwatura ariko tukagwana nuko dukwiye kubiheba, kuko turazi kamere zacu ziguma zivyuka, ariko umuntu wese ukiri hano kuri iyi si utegerezwa kuguma urwana kamere mpaka Yesu agarutse, kuko uragwana ariko ukagerageza kuyitsinda. Nimba haje ukurakaza ntuce urakara, nimba haje utukana nawe ntuce utukana, nimba haje ugushavuza ntudushavura, kuko turazi neza muri kamere ya muntu twama tudashaka gutsindwa, muri kamere ya muntu twama twanga guca bugufi, muri kamere ya muntu twama twanga gusuzugurwa, kandi bidusuzugura birahari, kandi bituza byose, ibyo byose biza kutwigisha kuturakaza n'ibindi ntibibura birahari. Ibyo byose nibyo kutwigisha. Rero nuko umuntu yama asaba imbaraga z'Imana kugira ngo ashobozwe gutsinda, kuko hari igihe dutsindwa, hari igihe usanga umuntu aja akubwira ikintu kitari ciza, nawe ugaca uzamuka ukavuga uti kana agasuzugura aransuzugura, ati nanje reka nkwereke. Ariko aho hose tuba dutsinzwe. Rero igihe cose aho tuba turi hose dutegerezwa kurwana na kamere, kuko kamere niyo ibuza umuntu gutera imbere mu buryo bw'impwemu, niyo ibuza umuntu gukura. Umuntu akaguma ari gikuri ku bwa kamere, kuko turazi kenshi twama twigishwa. Urabona, kwigishwa si uvuga ngo umuntu Imana iratuzi, bene data, Imana iratuzi ko turi abantu tugoye. Hari igihe iza gutereka umuntu iruhande kugira ngo azokwama kwigisha, ugasanga uraciyeho arakubwira ijambo nyene, igihe rero utashoboye gutahukirwa, ugaca uhaguruka uti oya ko nakagaye, nanje reka mwishura. Mw'ico gihe rero ni igihe uba utsinzwe. Rero mw'ico gihe dusa no gusaba Imana, umuntu agasaba Imana imbaraga, Imana kugira ngo idushoboze, kugira ngo turwanye kamere nizo muri kino gihe nizo zibujije abantu benshi kudatera imbere mu buryo bw'impwemu, nizo zibujije abantu benshi gukizwa, kuko ndababwiza ukuri kamere ntaho uzozijana. Ahubwo gerageza kugira ngo turwane intambara, nanje ngwane intambara yo kugira ngo tuzitsinde, kugira ngo igihe cose na cane cane nuko dukwiye kuzitsinda mpwemu yera akaba muri twe, kuko iyo impwemu yari muri wewe, ico gihe uzamenya uti burya si Satani akoresheje umuntu kugira ngo ntsindwe. Mw'ico gihe rero nivyaza ukumva iryo jwi ry'Imana rirakugendereye, ukumva mpwemu yarakugendereye, mw'ico gihe uzotsinda. Uvuga uti Yesu tinshoboza kwihangana. Hari vyinshi biza kugira ngo dushobore kwihangana, hari vyinshi biza bitwigisha kugira ngo twige guca bugufi, hari vyinshi biza kutwigisha kugira ngo twizere, hari vyinshi biza kutwigisha kugira ngo twihangane, ariko ivyo vyose turatsindwa kenshi. Kuko turazi neza dukizwa iyo atabigeragezo, dukizwa iyo atangwara, dukizwa iyo ata bibazo bihari. Ariko ibibazo bihari
umuntu atangura kwidodomba, umuntu atangura kwiganyira, umuntu atangura kumva ewe isi imurangiranye. Ariko ndababwiza ukuri, Imana hari ahantu igomba kutugeza, hagera igihe ahantu ushobora kuba ahantu ho kwizera imbaraga z'Imana. Kwizera imbaraga z'Imana nta bundi buryo buzamo, haza indwara zikakwigisha kwizera imbaraga z'Imana. Hari n'ikindi gishaka kuza kugira ngo kikwigishe kwizera imbaraga z'Imana. Ni byinshi biza kugira ngo bitwigishe, ariko kenshi tukaba dutsindwa nk'abantu, tukaba tunanirwa. Rero bene data nababwira yuko dukwiye guhagarara kubw'imbaraga z'Imana, kuko turazi neza kenshi abantu b'Imana ni abantu b'abanyantege nke cyane, ni abantu tuba abanyantege nke, ni abantu dukunda kunanirwa cyane, kuko ntabwo twizera, kuko ntabwo duhagarara mu byo turimwo, ntabwo tuba turi confidence n'icyo Imana yatugize, ntabwo tuba turi abantu bo kuhagarara nyine ngo tumenye yuko turi kumwe n'Imana. Ariko igihe cyose haje ikintu kidusubiza hasi, duteza gusubira hasi byihuse. Nta kwizera, nta kugira ngo twizere ko turi kumwe n'Imana y'imbaraga. Niyo mpamvu tunanirwa kenshi. Ariko mumenye bene data, kuko kenshi ikibazo tugira kenshi, ni intambara tugira duhura nazo. Abantu b'Imana nta rukundo tugira, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abantu b'Imana nta bumwe tugira. Icya gatatu, abantu b'Imana ntabwo tubirimwo ngo twinjire neza. Ntabwo twinjira ngo twinjiremo neza, ntabwo turi abantu dukora ibyo umengo turashaka, kuko tubikora umengo tubikwegerwamo. Ariko ndababwira, niyo mpamvu tuga tunanirwa kenshi, niyo mpamvu tuga dutsindwa. Kandi abantu b'Imana tugira inzigo, tukagira ishari, kandi muri iyo nzigo n'ishari ni kwa kundi niho ata rukundo ruhari. Tugira uburyarya, uburyarya bwuzuye mu bantu b'Imana niyo buri, kuko turazi neza, niyo mpamvu tugira dutsindwa, tunanirwa. Rero ugasanga abantu n'abaririmbyi ariko nta rukundo bagira, ugasanga abantu n'abasenzi ariko nta rukundo bagira, ugasanga nta bumwe bagira, ugasanga abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana, abapasiteri n'abarimu n'abajenama n'abadiyakoni ndetse bakaba bakorana umurimo w'Imana bicarana hariya imbere, ariko ugasanga nta bumwe bafite muri bo, nta rukundo muri bo ruhari. Ugasanga harimo ibice bice, mu baririmbyi ibice bice, mu basenzi ibice bice, mu bahanuzi ibice bice. Ugasanga umurimo w'Imana warapfuye. Kubera iki? Harimo ibice, kuko nta bumwe buhari. Ahatagira ubumwe, nico gituma atambaraga z'Imana zishobora kuhaba, kuko imbaraga z'Imana zimuba mu bantu bafite ubumwe. Ziba mu bantu bafite ubumwe, kuko ntituzoba twicaranye, uwundi afite ibyiwe, uwundi afite ibyiwe, uwundi afite ibyiwe, guhama Imana ibe muri twe, ntibishobora gukunda. Niyo mpamvu tugenda tunanirwa, ugasanga nta kintu na kimwe dushoboye gukora. Kuko urabona kenshi abantu b'Imana iyo haje akantu karabajugumiza, kuko urumva nta bumwe bagira. Ntabwo tuganira urukundo ngo mvuge ngo mbabazwa naka, ngo mvuge ngo nguzi naka, reka tumufatire umwanya wo kumusengera, reka dufate igihe cyo umwe wese n'isatu n'utwiwe, umwe wese ari mu byiwe, undi ari mu byiwe, undi ari mu byiwe, undi ari mu byiwe. Ntushaka kumenya amakuru ya mugenzi wawe, ntushaka kumenya uko mugenzi wawe amerewe, ntushaka kumenya ikintu na kimwe, kuko ubu muri kino gihe Satani yarateye abantu, ahubwo no kugiranira ishari, no kugiranira inzigo, ahubwo harya ahantu hari yahaba nanjye nkaja, ahubwo Yesu Kristo turengere cyane. Mbega abantu b'Imana turiko tuja he? Mbega abantu b'Imana nabahe? Ubu nta bantu bo gufashanya bakihari, ubu nta muntu n'umwe ushobora kwegera ngo umubwire ibyawe, canke ngo umubwire uti yewe mfite ikibazo, mfite umutwaro uyu, mfasha gusenga. Ahubwo ugiye kumubwira amakuru, ahubwo ukaba wiyandagaje. Muri kino gihe abantu benshi bararuhijwe n'imitwaro, kare abantu benshi baratabarana, bagaterurana imitwaro yabo, bagaterurana, umwe ukumva umwe afite umutwaro, uwundi mwene data wundi akumva ko awufise, ariko ubu umwe wese ni ku mutwe wiwe akagenda yikoreye. Ikino gihe tugezemwo abantu babaye abikunda, abantu bararushe,
ariko Imana yo mw'ijuru iturengere. Imana irakeneye abantu bafite urukundo, Imana irakeneye abantu bagifitaniye ubumwe, Imana irakeneye abantu baciyumvira ku bandi. Uwo munsi ushobora kurara uriye, hari uwundi nawe araye ubusa, ushobora kumva hari uwundi afite ibibazo, ariko wewe ukumva umenye ntaco bikubwiye. Imana yo mw'ijuru n'ukuri iturengere cane, kuko turazi neza muri kino gihe ko ari igihe giteye ubwoba, n'igihe kigoye kugira ngo umenye mwene so ahagaze neza, kugira ngo ushobore kumenya mwene so wagenda ngo ushikire umubwire uti yewe ndafite umutwaro umfasha gusenga, aba ari ikintu kigoye. Nico gituma muri kino gihe abantu benshi usanga bagenda bakikorera imitwaro yabo, hagera igihe bakaruha, abandi bakananirwa, abandi bakananizwa. Kubera iki? Kubera ata bantu bakihari bo gushobora gufashanya. Rero bene data, muri kino gihe umuntu wese akwiye kugenda agasubira inyuma akaraba, kuko turabona yuko igihe kiriko kirarangira, kandi muri kino gihe kiriko kirarangira nukuri uwo muntu arihweza akaraba ati mbega hamwe Yesu yaza azotwara abantu abahe? Azotwara abantu abahe? Ko abantu baheze, abantu baraheze. Yesu Kristo aturengere cyane, kuko urabona barabahizi baraguye, abarabahizi baratemvye, abantu nyene ubona ko bari bagize abarabahizi, bamwe Imana yarabitahaniye, abandi nabo urabona ko bitoroshe. Isi yamaze kumira abantu. None n'ukuri ndumva mwene data ahuriwe wumva ukirimwo ukidundega, n'ukuri nuko ukwiye guhaguruka ugasengera abandi bene so, kubera Satani yaramaze kubamira, Satani yaramaze kubatwara, kuko turazi neza ahatagira urukundo, ahatagira ubumwe, ahatagira kumva kurira mwene so cyangwa kugira ante, ntaho wavuga ngo turiko turaja. Kuko igihe tutumva twashobora kwikura umutwaro wa mwene so, igihe udashobora kumva ko washobora kwakira mwene so ukamwakira umutwaro wiwe, ukamwakira agahinda afite, ukamwakira ukumva ko wakwikorera umutwaro wiwe, ntabwo wumva yuko uzoshobora kumuha ico kurya yaraye ubusa, ntuzoshobora kumuha agahuzu yabuze ico yambara, ntuzoshobora gutora umwana wiwe ngo uvuge uti reka uyu mwana ndamugaburire, reka uyu mwana ngire, igihe utarashobora no kwiyumvira no kumusengera. Kuko turazi neza muri kino gihe abantu benshi Satani yarabanze kubakwega, arabakwega arabatwara, kandi tumenye yuko, twibuke yuko muri kino gihe Satani ariko akoresha abantu benshi mu buryo butandukanye, kandi abakwegesha ngo ni Yesu abahamagaye niki, ariko abenshi ariko bakoreshwa n'umugwanizi Satani. Rero benshi bamaze kugenda, ariko bene data nuko dukwiye guhagarara tugasengera abandi bene data, kandi Imana yo mw'ijuru ikarengera ubwoko bwayo. Rero ryari ijambo ry'Imana, Imana yase ku mutima bwa dusangire, igitwibutsa yuko ubuntu bw'Imana ntitubupfisha ubusa, kuko ntitwabupfisha ubusa tuzi yuko tutazosubira kuronka ukundi. Ariko uwuzi wese ko yaratemvye agasubira inyuma, Imana iteze ibiganza naza ace bugufi yihane. Ariko twibuke yuko Imana ifite agahinda kubwo gutesha agaciro ubuntu yatugiriye. Ni ijambo ry'Imana rero Imana yasize ku mutima, riri mu Banyefeso igice ca kabiri, turasoma kumuhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10, niho iryo jambo ry'Imana riri, ngo ntiduteshe agaciro ubuntu bw'Imana twagiriwe. Kuko hazogera igihe ubwo buntu butazoba bukihari, hazoba ari igihe co guca urubanza. Rero mw'ico gihe co guca urubanza ni igihe umuntu wese azohemberwa ibikorwa yakoze, yaba ari ibikorwa vyiza, yaba ari ibikorwa bibi, nivyo uzohemberwa. Kandi dukwiye kuba maso, kuko igihe kiriko kiregereza. Rero mwene data, nuko ukwiye kuba maso, anje nkaba maso, tukabona aho ibihe bigeze. Rero Imana yo mw'ijuru ibahe umugisha. Turagushimiye Mwami w'abami, turagushimiye Sega w'amahanga, turagushimiye ko wongeye kutugirira neza,
ukemera ukarutegera ugutwi ukumva ugutaka no gutakamba kw'abana bawe. Erega Mana turazi ko twapfishije ubusa ubuntu bwawe, turakwinginze ngo utubabarire, imbabazi zawe zitugaragareho, ubuntu bwawe Mana butweze budutunganye ahantu hose databuja twapfishije ubusa ubuntu bwawe. Dusabye imbaraga za mpwemu yera, dusabye ubushobozi bwawe, ubushobozi bubohora, ubushobozi bukiza, budukura kamere, budukura za kamere z'ishavu, za kamere zo kutumva, za kamere zo kutumvira, za kamere Yesu turengere, utweze dutunganye. Ubushobozi bwawe Mana bugendagenda bushikira umuntu wese kugira ngo twumve ijambo ryawe ribohora, twumve ijambo ryawe rikiza, kuko tuzi neza ko hazogera umunsi ubuntu bwawe bugakugwaho, ngo ariko hakaba igihe cyo guca urubanza. None rero Mwami turagwa mu cyagihe cyo guca urubanza, tuzobe mu bantu bawe, tuzobe mu bantu bawe ngo nuze bahanagura amosozi, duhanaguza amosozi cya gitambara, tutwicarane nawe ku ntebe y'ubwami. None rero databuja tuzobe muri abantu uzovuga ngo sinigeze mbamenya. Yesu uraturengera, uratugwanirira. Erega haraho Satani yibye, genda abantu babohore, genda ubatabare, genda ubakize kugira ngo bave mu nzira y'ubuzimire, ariko batumbere wowe Yesu, ngo nta handi Yesu, ngo nta handi yo gutumbera atari muri Kristo Yesu. Reka dutumbere muri wewe, reka dutumbere inzira yawe, ngo kandi ngo Yesu wenyene ngo niwe nzira no kuri n'ubugingo, ngo kandi ntawe uzoshika kwa data utamujanye. None rero Yesu reka tugutumbere, reka utwambike imbaraga tugutumbere, reka tugukurikire, reka imbaraga zawe zigaragare kuri buri muntu wese. Abantu bose bagiye bananirwa, abagiye basubira inyuma, ubaha imbaraga zo kugira ngo bazongere bace bugufi, uduha imbaraga utanga imbaraga zo guca bugufi, uduha imbaraga zo kumva ijambo ryawe, uduha imbaraga zo gutahura ibyawe, kugira ngo wa munsi tuzatwumva amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze rero data kubyumvise, urakoze kutwemereye, urakoze ko watanguranye natwe kandi ukabusozeranye natwe, kandi turagushimiye gushishikara ubohora ubwoko bwawe kubw'imbaraga zawe Mana. Abari baboshwe n'umugwanya Satani abakozi biwe, ndagushimiye ko wabohoye abo Satani yaragize inyagano, abo Satani yaribye, ndagushimiye ko wabohoye Mana. Bohora mu mpande zose Papa, mu mpande zine z'isi, genda ubohora abakozi abo Satani yaboshe. Harabara abaririmbyi Satani yaboshe, harabara abasenzi Satani yaboshe, harabara abahanuzi Satani yaboshe, harabara abavuga butumwa, genda ubabohore kugira ngo bongere kugaruka mu nzira yawe. Uzoba ukoze Mana, urakoze kuri Imana ikomeye kandi uri Imana yumva. Dusenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaha umugisha, amen.